Iyo nama rukokoma ya sendika y'abigisha STEB yari yatunganijwe ku ncuro igira indwi ku civugo co hindurwa mu Kirundi ngo aho gukorera hameze neza kandi hizewe ukubahiriza agateka k'abigisha mu ntumbero yo guteza imbere ubumenyi bw'akarorero. Iyo nama yari yitabwe n'abashitsi batari bake baserukira amashirahamwe y'abigisha haba mu bihugu vyo ku mugabane wa Afrika, umugabane w'Uburayi, tutibagiye ko n'urunani mpuzamakungu rw'amashirahamwe y'abigisha ku isi bita International de l'Education itari yibagiwe. Urongoye sendika STEB Remy Nsengiyumva ashitse ngaho yakiriwe n'umurisho w'ingoma cyo kimwe n'abandi bashitsi biteka bari batumiwe muri iyo nama rukokoma. Bamaze kwinjira ahategerezwa kubera ibikorwa vy'iyo nama, Remy Nsengiyumva yatanguye kwereka abaraho abashitsi babagendeye bamwe bose bakaba bararonse akaryo ko gushikiriza indamukanyo yabo. Chacun peut y trouver quelque chose qui est pertinent pour son pays, que ce soit au Burundi, en France, au Danemark, en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya, à Zanzibar. Je n'ai oublié personne. Representative of unions from Europe and those from other parts of East Africa, all being members of the Federation of Teachers Unions, other unions that are from this country that are in support to STEM. Mwijambo ryiwe Remy Nsengiyumva yashikirije yarashize ahabona amakenga bafise kuvyerekeye ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none bita intelligence artificielle mu kwigisha, aho babona ko azoba ari inzira yo gukura mu kazi abigisha bamwe. Ubu buhinga barashaka kwigiza y'abarimu bose bagaprojecta bakabona icigwa. Ubuhinga rero buzohava butuma haba chômage, abantu bikoreshereza nyabuhinga, abantu babura akazi. Raba rero umwana azo ariko arere ku bishusho atari kumwe n'umumurera. Abantu baza kwa abana arabiga gusa turabigisha tukongera tukabarera. None uzomurerera kuri nyabuhinga. Umwana arakeneye ubushuhe bw'umuvyeyi wiwe. Arakeneye umwigisha bagumana. Turakeneye kubona umwana ingene yigenza. Umwibwirire ntabwirwe n'ivyuma. Hazobora rero caka indi bita mu gifaransa émotion parentale, émotion d'un éducateur. None uwo mwana umva azoca baho gute? Kandi muramaze kubona aho bigeze no munsi ubwo buhinga aho buri umuntu ntagitegura ijambo acaja kubisaba muri nyabuhinga twanka rero ko umuntu asubirirwa n'ivyuma nibaze turaba ingene umuntu abikoresha ntaba arivyo bimukoresha. Yaranavuze kandi urugero rw'ururimi rw'igifaransa rugenda rugabanuka n'ibindi. Kuri izo ntambamyi zose Remy Nsengiyumva yavuze ko ivyo bituma sendika STEB itegerezwa guhagarara neza kugira iharanire agateka abana bafise ko kwigishwa. Yanateye akamo abanywanyi ba sendika STEB gukunda umwuga wabo wo kwigisha kuko ngo ataruko ntaco boshikako. Remy Nsengiyumva yamenyesheje ko imiryango yuguruye kwishira hamwe iryo ryo ryose ryoba ryipfuza gukorana na sendika STEB mu ntumbero yo guteza imbere indero kuri bose. Ariko naho biruko ku bantu bashobora kuba barwanya ibikorwa vy'amasendika, yarangije ababwira amungane ane. Irya mbere ngo nta numwe muri twebwe yoba aciye ubwenge kuruta twebwe twese turi hamwe, dutegerezwa rero gukorera hamwe kugira dutere imbere. Irigira kabiri ngo nimba udashobora kuba umuco ngo umurikire ibikorwa vyiza vy'abandi, reka ntube umuzimiza unyegeza utwigoro twabo. Irigira gatatu ngo nimba udashobora kuba amazi afasha kumeza imbuto, ntuze ube agakoko konona umwimbu. Irya kane naryo ngo nimba udashobora kuba urucanco rwo gukingira ubuzima, ntuzobe umugera wo kwica ubwo buzima.
pour une éducation de qualité pour tous. D'où nous sommes membres fondateurs de la Confédération des syndicats du Burundi Kosibu, de l'International de l'éducation, du CCF, de la COSESONA, pour ne citer que celles-là. Kubwa Celestin Nsabimana arongoye urunani rw'amasendika Kosibu yamenyesheje ko itunganywa ry'iyo nama rukokoma igira indwi ya sendika STEB igaragaza ishaka n'ubushobozi bafise bwo guharanira agateka k'abigisha bo nkingi y'indero mu gihugu. Yavuze ko icivugo batoye igihambaye kuko cerekana ko akanovera k'indero katabonekera gusa ku manota abanyeshuri baronse, ariko kandi birabirwa no ku buryo abigisha bariko barakoreramwo mu kwigisha. Waserukiye urunani International de l'éducation yamenyesheje ko uwushize uburyo mu bigisha abashize uburyo muri kazoza, eka mbere akabashize uburyo muri demokarasi, amahoro n'ibindi. Yahamagariye abari ngaho gukomeza ubumwe bwabo kugira bashobore guharanira agateka kabo. Niyibagiye kumenyesha ko abigisha bategerezwa guhembwa neza kandi agashahara kabo kakaza ku mwanya. Umwunganizi w'umushikiranganji w'abakozi n'akazi ari we yari yamuserukiye muri iyo nama, nawe yarashimye kubona barabatumiye. Acavuga ko ngo ivyo bigaragaza ko imigenderanire iri hagati y'ayo mashirahamwe y'abakozi na leta ari myiza uno munsi, ngo kuko siko vyamye, ngo uno munsi ibibazo byose birashobora kuganirwa atabwoba, atagitsure kihari. Yahamagariye abari aho gushira ingufu hamwe kugira bakore amaboko mu mpuzu, bakore bagana ku mbona kazoza y'igihugu. Ibikorwa by'uwo munsi rero bikaba byarangiye bahejeje gutora inzego nshasha. Je viens ici pour vous présenter les candidats qui se sont présentés pour occuper les postes de direction du STEB dans le mandat qui va débuter. Des candidatures à deux niveaux. Le premier niveau, nous avons des candidats à l'instance, à l'organe de bureau exécutif national. Il y a la présidence nationale, il y a le secrétariat général, il y a aussi la trésorerie nationale. À ces trois postes, j'y vais directement, nous avons obtenu des candidatures uniques. Remi Nsengiyumva yahora arirongoye akaba ariwe yasubiye kwizerwa n'abari ngaho. Yarakengurukiye abamwizeye, amenyesha ko mu kiringo kirangiye haranguwe ibitari bike, naho nyene hakiri ibikenewe gukorwa. Cyambere dushima nuko basuye kutwizigira jana kwijana, utunenge ntitubura mugabo bitwereka yuko twagerageje aho tugeze, kuko izi nama zimaze ataco wamaze barakwigizayo bakazana abandi. Turashimira ubwa mbere ko batwizigiye, nayo ahandi ho mu buzima bw'umuntu uri kurakora uronka ibikugora, uronka n'ivyo ushobora, hanyuma n'ivyo usigira abandi bakazosigara barabikora. Twe rero mu byo twashitse ko sibike, twaragwaniye imishahara y'abigisha murabizi, aho bigeze turahashima naho intambwe itarahera. Amasaha y'akazi murazi ko twayagwaniye, ibijanye n'ibyo twita mu Gifaransa sécurité sociale turacabandanya ntibirahera, n'ibindi ngira mu majambo twavuze mwavyumvise, n'abariko baratwumviriza ngira bumvise ijambo twavuze. Vyatugoye bikibandanya n'ubu n'ingene abigisha babayeho, ntiturashimishwa neza n'ingene umwarimu afashwe mu Burundi. Uravye ingene ibiciro biduga n'abatwongeye agashahara kashikiye mu kinogo. Dufise bagenzi bacu aheze imyaka 8 dusemerera ko bagiye mu bintu bita le déploiement, bakigorewe hariya kuri ubwo buryo bukeya tuvuga dufise, atunze imiryango ibiri. Turafise ibintu byinshi bijanye n'amaprogramme ahindagurika, mugabo abigisha batariko barahinduka. Ugasanga uri kurigisha igiswahili utigeze uciga, ugasanga uri kurigisha physique wize chimie, ugasanga nibi kubera iki? Kuko batadushiramwo. Bashidemwe abigisha biragora ko bategurira programme
aribo batuza kwitegurira nivyo bavuga ati uri kunkorera ibintu ntari muri byo bica bipfa n'ibindi mugabo turizeye yuko muri iki kiringo batwongeye twagize imana leta iraserukirwa amashiramwe araserukirwa nibaza ko tuzobandanya tubivugana kugira ibintu bitera imbere. Uwo murongozi wa STEB ntiyaretse kugaragaza ako abona ko gahaze mu buryo bwo gukora bw'ishirahamwe rivuza abakozi ba leta mutuelle de la fonction publique n'ishirahamwe ritegekaniriza akazoza abakozi ONPR. Mituwere igituma twayivuze na ONPR icambere abagize ayo mashirahamwe benshi nabigisha mugo birababaje ingere dushira ayo makotization muga atamwigisha numwe ari mu nzego ziritwara urumva ko ari nk'ubusuma twasemera ugira twaze n'Imana uno mutsi zitwagwa muri ministere yaje kugurura ibi bikorwa ico ni cambere waje kurondera imiti ntawe yikura iyo mituwere rero igishusho kuko nawe uja kwamagana kugira ngo gende irondere hanze waje mu office ya mituwere nta miti iriyo mwe dukotirizayo kubera iki wowe ni pere nico kimwe ugize accident ukadeklarara mu mwanya baragufasha gatoya mugabo gwaye za ngwara ziterwa n'akazi nta kigufasha urubanza tworeka kugira ico tubivuzeko kugira abijejwe arabico ico kogwa kugira bigende neza. Ntiyananyegeje amakenga afise kuvyerekeye ubuhinga bwa none bwitwa intelligence artificielle mu gisata cyo kwigisha. Mwomenya ko ivyo bikorwa vyari vyitabwe n'uwaserukiye urunani international de l'éducation urongoye komite mpuzamasendika y'ibihugu bikoresha igifaransa. Iyo komite nayo Remi akaba ari mu basanzwe bayirongoye abaje bava mu Bufaransa, muri Denmark hamwe rero no mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko nka Kenya, Uganda, Tanzania na Zanzibar. Thank you.